Ni iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatatu igenekerezo rya 21 Ruhuhuma 2024. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe naba utarafyondako hamwe ukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza. Hano makuru rero hari abafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Abashinga amateka ntibatahura igituma abanyamitahe bahunga Uburundi. Imitahe yinjira mu Burundi yaragabanutse ku rugero rwa 30%, bikaba biri mu vyatumye abashinga amateka babaza umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta Audace Niyonzima kuri uwu wa gatanu igituma abanyamitahe batera bahunga Uburundi mu gihe ata ntambara ihari. Umushikiranganje yabishuye ko igituma abanyamitahe batakiza ari uko hata muyaga nkuba ukwiye uhari, amabarabara ntayahari, amazi hamwe na interinete bidakwiye, bituma abanyamitahe bagabanuka ndetse kandi ntibahurumbire igihugu. Vyinshi kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo kandi Pacifique Ninahazwe havuga ko hari amakuru y'ibanga ava mu iperereza ry'u Burundi yemeza ko hariho umugambi wo kugandagura bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Abahari na gateka kazina muntu na bamwe mu bamenyesha amakuru. Iryo soko ngo rivuga ko ubutegetsi bwaronse uburozi bukomeye bwakuwe muri kimwe mu bihugu vya rutura. Ubwo burozi ngo nibusaba kubushira mu mfungurwa canke mu binyobwa, bushobora kuba ku kintu umuntu aza gukora ko gusa. Iri soko rikaba ritanga urutonde rw'abantu 7 bariko bararonderwa bidasanzwe ngo bicwe hakoreshejwe ubwo burozi. 3 muri bo bari mu mashirahamwe yigenga, abandi 3 bari mu banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, uwundi umwe ni umumenyesha amakuru. Vyinshi kuri no nkuru navyo ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo kandi ndibugushikirize inkuru ivuga ku cegeranyo giteye ibinyanya c'umuryango utabara imbabare Croix Rouge. Umuryango utabara imbabare Croix Rouge igoma uhejeje gushira ahabona icegeranyo ku mutekano mu kwezi kwa Nzero. Iryo shirahamwe rikaba rimenyesha ko hari abantu 24 bishwe n'abandi 248 bakomerekejwe n'amabombe hamwe n'ibisasu i Masisi ndetse na Goma. Ico cegeranyo giteye ubwoba mu gihe intambara zikibandanya. Kuri ubu wa mbere ibombe yarataye umurongo igwa mu ikambi y'impunzi za Zaina Isake. Izo ntambara ziriko zibera mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa RDC. Ivyo biharuro vyatanzwe na Croix Rouge y'Igoma. Iryo shirahamwe rero niryo rikurikirana abantu bakomerekeye mu ntambara ziriko zibera mu buseruko bwa RDC. Izo ntambara ziriko ziba hagati y'igisirikare ca Congo n'abafashanya naco ku ruhande rumwe hamwe na M23. Kubwa Croix Rouge abenshi mu bakomeretse bava mu gisagara ca Sake muri teritwari ya Masisi. Vyinshi navyo kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko mukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyurenga kuri no mbonesha kure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza byose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye. Ntanguye ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko abashinga amateka badatahura igituma abanyamitahe bahunga Uburundi. Imitahe yinjira mu Burundi yaragabanutse ku rugero rwa 30%, bikaba biri mu vyatumye abashinga amateka babaza umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta Audace Niyonzima kuri uwu wa gatanu igituma abanyamitahe batera bahunga Uburundi mu gihe hata ntambara ihari. Umushikiranganje yabishuye ko igituma abanyamitahe batakiza ari uko ata muyaga nkuba ukwiye uhari, amabarabara ntayahari, amazi hamwe na interinete bidakwiye, ari byo bituma abanyamitahe bagabanuka ntibahurumbire igihugu. Faustin Ndikumana harongoye ishirahamwe Parisemu rihamagarira abarundi guhindura ingendo kugira bashike kwiterambere rirama wewe siko abibona. Faustin Ndikumana avuga ko igituma nyamukuru abanyamitahe bahunga igihugu biva ku cuka kibi mu by'ubutunzi.
ibiturire birangwa mu bisata nka byose vy'igihugu hamwe n'ubutungane budakingira abanyamitahe. Leta y'u Burundi yagiye ishirwa ku rutonde rwa mbere mu bihugu birangwamwo igiturire kw'isi, bikaba biri mu vyatumye ata terambere riboneka mu Burundi, bikagaragarira ku bategetsi benshi bagiye bavurwamwo amadosiye menshi y'ubunyonyezi butagira izina, aho usanga bene kubikora bari mu nzego zikomakomeye z'igihugu. Leta rero ngo ikaba ikwiye kuhagabira kuko igihugu gishobora kurwa mu manga mu vy'ubutunzi. Nayo mbandanije ano makuru womenya ko Pacifique Ninahazwe avuga ko hari amakuru y'ibanga ava mu iperereza ry'u Burundi yemeza ko hariho umugambi wo kugandagura bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, abaharanira agateka ka zina muntu na bamwe mu bamenyesha amakuru. Iryo soko rivuga ko ubutegetsi bwaronse uburozi bukomeye bwakuwe muri kimwe mu bihugu vya rutura. Ubwo burozi ngo ntibusaba kubushira mu mfungurwa canke mu binyobwa, bushobora kuba ku kintu umuntu aza gukorako gusa. Iri soko ryatanze urutonde rw'abantu indwi bariko bararonderwa bidasanzwe ngo bicwe hakoreshejwe ubwo burozi. Batatu muri bo bari mu mashirahamwe yigenga, abandi batatu bari mu banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, uwundi ni umumenyeshamakuru. Mu mashirahamwe yigenga harimwo umwe mu baharanira agateka ka zina muntu akunze kwandika cane hano ku mbuga ngurukanabumenyi, umukenyezi bavuga ko azwi cane mw'isi ko yugurura imiryango ikomeye mw'isi mu bihugu vya Buraya, Canada na Amerika. Umushingwamanza bavuga ko akorana cane na CPI. Mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi harimwo umunyapolitike akomeye ari mu Burundi kandi ari mu nama nshingamateka. Uyu yogaba rwose. Amakuru dufise avuga ko hafashwe umugambi ko hategerezwa kwicwa ariko ko badakeneye ko biboneka abamwishe abaribo. Ayo makuru akaba avuga ko hariko hararonderwa mu bamwegereye cane uwo kwemera kumuha ubwo burozi, na cane cane mu bashoferi, mu bakora imodoka ziwe ndetse no mu bakora iwe. Uyundi kandi ni umukuru w'umugambwe wafuswe abahanze rimwe na rimwe bakunze gushirako umuhari w'abagwanyi. Uwundi ni umunyapolitike yahunze nyene, umufronderi yahoze ari intwazangabo muri CNDD FDD, akunze gushikiriza ivyiyumviro bikomeye mu biganiro bitandukanye ku maradiyo. Mu bamenyeshamakuru aya masoko yatubwiye umuyobozi w'iradiyo ikorera mu buhungiro amaze igihe ashira habona amakuru menshi y'ibanga. Benshi muri bano bavugwa kuri runo rutonde basanzwe babizi ko baronderwa cane, nta gishasha kirimwo kuri bo, boraba ntibijajare. Ariko n'abandi batavuzwe muri runo rutonde bokwitondera cane abo bahura. Kuva kera hamye havugwa abazwi cane ko aribo bagomba kwicwa, ariko tugasanga hishwe abatavugwa cane, nk'uko vyagenze kuri Ernest Manirumva. Turafise amazina ya bamwe mu bavugwa ko batumwe ico gikorwa mu bihugu bimwe bimwe, tuzoguma tubatohoreza. Abazoja muri ubwo buja bomenya ko nabo nyene batazoroherwa mu bizokurikira. Ubutegetsi nabwo bwomenya ko tubizi. Ivyo bwokora ntivyobura inkurikizi. Noneho basokuru bavuze ngo ibuye riserutse ntiriba ricishe isuka. Uburundi ntibuzokizwa no gusesa amaraso y'abana babwo, Uburundi buzokizwa no kuganira be no gufatana mu nda kwa bene Burundi bose. Mu butandukane bwabo, umutegetsi atazotahura kino kintu ntazahende abarundi ngo akunda igihugu, ahubwo akoreshwa n'ubwoba gusa. Uwukunda Uburundi by'ukuri ni uwuzoshobora gufatanya abana b'Uburundi bose. Urwo ni rwo rukiza rw'Uburundi, nta rugo na rumwe rukomera mu kuryana. Nayo mu yandi makuru hariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'Uburundi, nonyemerere ngushikirize kino cegeranyo giteye ibinyanya c'umuryango utabara imbabare Croix Rouge. Umuryango utabara imbabare Croix Rouge i Goma uhejeje gushira ahabona icegeranyo ku mutekano mu kwezi kwa Nzero. Iryo shirahamwe rimenyesha ko hari abantu 24 bishwe n'abandi 248 bakomerekejwe n'amabombe hamwe n'ibisasu i Masisi ndetse na Goma. Ico cegeranyo giteye ubwoba mu gihe intambara zikibandanya. Kuri uwa mbere ibombe yarataye umurongo igwa mu ikambi y'impunzi za Zayina Isake.
Izo ntambara ziriko zibera mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ivyo biharuro vyatanzwe na Croix Rouge y'i Goma. Iryo shirahamwe niryo rikurikirana abantu bakomere Iryo shirahamwe niryo rikurikirana abantu bakomerekeye mu ntambara ziriko zirabera mu buseruko bwa RDC. Izo ntambara ziriko ziba hagati y'igisirikare ca Kongo n'abafashanya naco ku ruhande rumwe hamwe na M23. Ku bwa Croix Rouge, abenshi mu bakomeretse bava mu gisagara ca Sake muri teritwari ya Masisi. Ubu tumaze kumenya abantu 24 bapfuye n'abandi 248 bakomeretse. Benshi muri bo baturuka Isake, ariko hariho abava i Masisi, Karuba, Mushaki, Karenga, Matanda n'ahandi. Uko akaba ariko Croix Rouge itomora. Uwo muryango utabara imbabare utomora ko ivyo bitigiri vyatanzwe ari ivyavuye ku mabombe yatewe i Goma, Sake muri teritwari ya Masisi. Ibitaro vya Sebesa. Abo bakomeretse bose baciye bajanwa ku bitaro vya Sebesa biri mu gisagara ca Goma. Nivyo bitaro rudende bishobora kuvura ubwoko bwose bw'ibikomere mu ntara ya Nord Kivu. Ku bwa Dr Laurent Kreski, umuganga arongoye Croix Rouge kuri ivyo bitaro Sebesa, turi ngaha kugira ngo tuvure abo bantu bose bakomeretse, ariko uko abantu baba benshi niko ibikoresho biba bike. Uko akaba ariko hashikiriza. Amenyesha nk'akarorero ko kuva mu ndwi iheze twaronse abakomeretse benshi baturengeye kwakira. Abakozi bacu bariko barakora cane kandi bararushe. Turafasha mu vyo dushoboye nk'abahinga mu vy'ubuvuzi, ariko igikomeye ni uruhara rwa leta mu kugarukana amabombe muri ivyo bice bisinzikajwe n'intambara. Uko akaba ariko havuga hagatomora ko hari abakomeretse barungitswe mu gisagara ca Bukavu muri Sud Kivu. Hampande y'abo bakomerekeye muri iyo mishamirano hagati ya M23 na FARDC, hariho kandi abakomeretse bo mu bindi bice vyo mu ntara ya Nord Kivu bivuye ku bitero vy'umurwi witwaje ibigwanisho uturuka muri Uganda ADF. Bose hamwe abakomeretse bariko baravurwa ni 384, ariko ivyo bitigiri bihakwa kwiyongera. Ku munsi wa mbere intambara zikomeye zarabaye hagati ya M23 n'igisirikare ca Kongo nabo bafashanya i Masisi. Indege z'intambara zarakoreshejwe Isake. Amasoko yaho nyene akaba avuga ko ibombe yataye umurongo yicigwa mu ikambi y'abateshejwe izabo Izayina muri Sake. Yakomerekeje abantu 15 n'abandi bapfuye. Kubw'ababibonye bavuga ko batazi neza igitigiri c'ivyononekaye. Mu ntambara zo kuri uwu wa mbere, M23 yaragerageje kwigarurira igisagara ca Sake yatswe n'igisirikare ca Kongo mu mpera z'indwi iheze. Intambara zabereye ku mabarabara ya Sake, Kingi, Sake, Mushaki no mu micungararo ku mutumba wa Kiwuri mu gice ca Murambi muri grupoma ya Kamuronza nk'uko abanyagihugu bavyigana. Abo banyagihugu bamenyesha ko igisirikare ca Kongo cakoresheje indege z'intambara mu kwirukana M23 mu mitumba ya Marehe. Abagwanyi bamaze gushika bari bashavuye bitwaje ibigwanisho vya rutura. Vyari biteye ubwoba ku buryo twaciye duhunga. Uko akaba ariko bivugwa n'abateshejwe izabo. SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru yasanze Isake kuri uwu wa mbere. Bamenyesheje ko abagwanyi ba M23 bariko baragenzura ama antene ya Kiwuri n'umutumba wa Karongora kw'ibarabara rya Sake Mushaki.